iyo umwana avutse aravura agahagarara ndetse agatambuka. Nkorera ikinyamakuru wa Light TV nagomba kubamenyesha mwebwe mwese mwaje kudushikira no munsi ko kuva no munsi Landry Promoter ari kumwe na Yves Bali tutakiri muri wa Light TV. Isaac TV ho jewe nyene mwizina ryanje Alenova irambona kumbure na Landry Promoter nikatwe kwizina ryiwe ry'akazi muri entertainment mugabo no musinjeje kumudondora mugabo ni kugira gusa no musi kandi zo igerezo rya 20 ruheshi 2020 bashimye ko abantu babituye bumvise akamo gutumire hanyuma bakaza kumbiza mu kino kiyago. Jewe rero icyo natumwe nasabwe nabano basore babiri baberewe gose siniko nshobora guhaguruka cyangwa mvuge nicaye kubera ko umunezero mfise no munsi sinzige nabuze ngene nifata ariko ego icyo mbere kwanza ariko mbanze kwanza nkingurukira Imana yasha kudushikana no munsi tukiri bazima twese nkasubira kubabona kandi cya kabiri reka mande bakengurukire mwebwe mwese mwashoye kuza kunshikira no munsi kunyitaba kukamane n'abateye kubwaje novuga neza ko ari igikorwa cyiza cyane gose mwakoze. Ushobora kuba ari byinshi cyane mwese mukora ariko mukabireka mukaza kunshigikira benshi nkuko umutama wacu sasa dukure mu mwuga yabivuze. Ushobora kuba harabaje batazi cyabazanye ariko reka nkinguruke imwe bivuye ku mutima. Aba bakuru bacu badutanguriye umwuga wo kumenyesha amakuru banyitira dukunda Pacheli canke Landry Promoter bivanye na uhere canke bivanye n'ukunzi canke bivanye n'ukumfata mpamagaye amwe muri ayo mazina imwe muri ayo mazina ndashobora kwitaba. Ego ndibaza neza yuko bamwe muri ngaha mwaratureze muri binabiriya tutaraba batwebwe tutaraba kutumeze no munsi mwatangwe kuturera novuga neza yuko tutarageraho twigejeje. Tukiza muri no mwuga twahuye n'ibyago byinshi mutayobewe ariko ibyo byago twahuye navyo sinabigiyemo je nyene nari kumwe na mugenzi wanje ngaha Yves Bali kubera ko twaratanguranye twahoze dukorera ikinyamakuru wa Light TV nibo batureze nibo badukujije nibo batwigishije byinshi nibo batumiye na bamwe mu bari ngaha canke mu abataraza na cyane ku bakunzi b'umuziki batumenya. Imbere uko ngira ico mvuze ndifuza yuko kwanza mukomera amashi uburongozi bwa Waka Light TV ndetse na Waka Light TV yose ubwayo ndabibasavye. Landry Promoter murazi ni byinshi cyane twaciyemwo ni benshi cyane twakoreye amakosa ni byinshi twagiye turacamwe ariko ugasanga bimwe ni by'akamaro ibindi si by'akamaro ndetse muravuga ati uno musore ko twamubonye mwingabirano nawe akaba ari umwe mu basore yifuza gutungwa n'ingabirano yiwe reka tumushigikire nitumute. Aho ndavuga bagiye bankurikirana gengira ikibazo cyo kuja muri universite
dushika ndavayo hose mukabandanya munshigikira munyereka urukundo mumbwira ati Landry Promoter ati ngaha hari amakosa akosora ati ibi babikora uku rabuhindure iyo umwana avutse aravura agahagarara ndetse agatambuka abanza kwicara sinzi ko abanza kwicara cyane kwavura aricara akavura agahagarara amagatambuka benshi mushobora kwibaza ibibazo byinshi kumva zuko mwari mumenyereye nkorera ikinyamakuru wa Kalayi TV nagomba kubamenyesha mwebwe mwese mwaje kudushikira no munsi ko kuva no munsi Landry Promoter ari kumwe na Yves Bali tutakiri muri wa Kalayi TV ariko kuba tutakiri muri wa Kalayi TV so kuvuga yuko ngo hari ibibazo ibi nibi canke ibi nabiriya ngo byahabaye kugira tuveyo oya ahubwo no gukura ndibaza neza yuko atarumwe atoreka canke atanumwe yoreka gushigikira igikorwa mubona no musi naje kubashikiriza ngaha kumva zuko ugukura kwanje atari abantu banki ibikorwa byanje canke banyankaje ubwanje ndibaza gatanumwe bishobora kugwa nabi Landry Promoter mwana ndeze wa Kalayi TV randera haragera yuko nanje ntangura urundi rugendo ntangura kumva bwa bubabare abasanzwe bandongoye muri waka bagira do kwirwa kuzuba kuja bibazo ibi nabiriya ndavuga ati reka tuje hamwe na Yves Bali turabe ukungene dushobora kwiyungunganya bivanye n'uburyo twagiye turaronkana hariya amafaranga twagiye turakorera ndetse nukundi kuntu twagiye turiyungunganya cyatuvuga ati reka dushinga ikintu natwe gishobora kudufasha ejo sinova ngo canke higa ejo kuko ni nahiga yejo ejo nahiga yejo no navuga ati reka angira ico nkoze mu kugira kino kintu ngomba kubereka ndagishinge singuvu zanje jenyene kubera ko ntavyo no kwishoboza jenyene kubera ko ubudashobora kuzodufasha ejo canke higa yejo twarafashijwe n'abantu benshi kandi mu mico itandukanye harabadufashije uburyo bwo kumenyesha amakuru sukuyemera kwa cyane ariko abanzi abagize byinshi mu mvuga naratawe neza yuko atari kunyanka mu nkunda cyane gose kandi ndazi neza yuko ivyanje uyu munsi canke Landry Promoter ageze uyu munsi atandukanye na wa Landry Promoter amwari muzi sinobadundagura ndabamare ariko ndazi ko mwese mwifuza iterambere ry'iwanje nayo mpamvu burya nifuje yuko namwe mutezwa kuba muhari kugira rero niyumvire gushinga bino bintu ntaravuga izina harabamfashije ku buryo bw'impanuro mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru atavyo kurya umuntu ahubwo ndabereke bamwe muroko barafasha Landry Promoter mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ndagacishe mwa ndacari kuri ivyo ndiko ndafashwa cyangwa ivyo nafashijwe anashaka gusaba Lydia na Janti waguruki bajya abantu mubona babiri yajya mubona nibo bantu bashobora kuzodufasha ejo canke higa yejo twarafashijwe n'abantu benshi kandi mu mico itandukanye harabadufashije uburyo bwo kumenyesha amakuru sukuyemera kwa cyane ariko abanzi abagize byinshi mu mvuga naratawe neza yuko atari kunyanka
mu nkunda cyane gose kandi ndazi neza yuko ivyanje uyu munsi canke Landry Promoter ageze uyu munsi atandukanye na wa Landry Promoter amwari muzi sinobadundagura ndabamare ariko ndazi ko mwese mwifuza iterambere ry'iwanje nayo mpamvu burya nifuje yuko namwe mutezwa kuba muhari kugira rero niyumvire gushinga bino bintu ntaravuga izina harabamfashije ku buryo bw'impanuro mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru atavyo kurya umuntu ahubwo ndabereke bamwe muroko barafasha Landry Promoter mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ndagacishe mu ndacari kuri ivyo ndiko ndafashwa cyangwa ivyo nafashijwe anashaka gusaba Lydia na Janti waguruke ico yari ikeneye kiri muri jewe ico yari ikeneye yoyo kubera ko nige nagize ibibazo ndoza murabizi televiziyo yabandanije ikora ikiri muri jewe ntari ikeneye muri Wakala TV ama ikiri muri Wakala TV nico nari nkeneye byose mwagiye murabona ndetse nanakengurukira case n'uburongozi bwose bwa Waka hariho ama system amwe nigishwa gukora ya sinovyanka vraiment bandiko ndibesheka nigishwa gukora ariko buke nanje hari ivyo nakora kandi mu kubihiga cyangwa mu kubirondera sumwe yabizanye nkuko bivuze twaricaye ndetse twaba nabandi kuri tele nkavuga ati nkasanga navuze akantu maze gushikana ikiganda ugasanga kararyoshe tugakoresha ahubwo natewe inguvu banteramwe umwe tukomeye cyane uburongozi bwa Waka kuguma ku kintu kimwe kuduza ikintu kimwe banafashije cyane gose ndetse mvuze ngo gucreate ibintu abiriye nabo babifisemo uruhara ndetse nanje ndabifisemo uruhara twese tubifisemo uruhara nawe ubifisemo uruhara ndazi urazi byinshi wambwiye mwese ngaha bagize icyo bavuze babifisemo uruhara bisigura ko rero gukora ngo kuvumbura cyangwa kugira iki twese tubifisemo uruhara nawe ubifisemo uruhara twese tubifisemo uruhara nkuko navuze ati ushobora kubona abikoresha bigakundwa Flash ashobora kubikoresha ko ducrea ibintu byatu bikushira ngaha muri industry ugwaruka kugira twagure natwe abo hanze batwiganye novuga neza yuko umwe turenze wo mwahora mubona umurava uvanze no guhindura utunaturiya bibaye nivyo mwaramubona nkora kumvo zuko nabagaragarije bamwe mu bantu bariko baramfasha no kuri cya kibazo mwamye muvuga kuva kera yuko hariho ibintu bisanzwe bibaye utunaturiya ubwanyu mudakunda sivyo mudashima Landry Promoter ndi ngaha Hitop TV ndi ngaha abo kurusha umurava nawe urankoresha aho narindi umwete nico kintu mugiye gutangarira ko cyane kandi nkabangiye gukora ibintu bimwe byinshi mu byo muzobona bizoba bitandukanye n'ivyo umuntu wari wese akora ngaha muri industry ya 2 ariko byose bizoba bihagaze mu iterambere ry'umuziki na cyane mu iterambere ry'ugwaruka Isaac TV. Oh.